ngiye ufashe icirore maze ukirabani kubona imbere yawe ko mbona ukusaba intera amatsiko yo kumenya uburyo waremwemo ufise uburangaburangaza girl ivyo ukora birakubera girl uri manuye Burundi nk'ise malayika umuco umurika mu mwija buri nyambi itagira gahonji shogomanga nk'inyambo umwana ateye nk'igisabo imano yo kwameza igisabo uwoza nkakwereka abagenzi iyo nkwereka abavyeyi iyo ndakwereka umuryango untera iryo teka ryo kunderera ibibondo sinzo kwitesha namba sinzo gutunuza atabishikije nkuko yabwirijwe kubikora nico kintu utazopfa wibagiye rero yagukoreye ikibi yes je nakoze aho yidoga avuga ati Lolilo nta kintu yamufasha vyahatari urumva byari ibintu bisanzwe aho mu myaka 2 twarabonye n'ikiganiro wakoze uvuga ati nta kuntu ndumuririmbyi nkeneye gutera imbere nkeneye gutera intambwe kanaka nshobora kumara imyaka 2 mfite songezi zine zitanu ko urumva uravyidogera cyane mugabo sinzi ko hari icyo washobora kukibwira ko warasanzwe kurongoye muri ivyo muri ugo rugendo rwawe rw'umuziki ko washobora kukimubwira hama nawe mbega nyimba warakimubwira yoba yakwishura gute mugihe ariko ramubwira kubijanye n'ingene uri kurabona akazi kawe katariko karagenda neza ndavyemeza ko navuye vraiment parce que je ndi umuntu nteba kugira ndi umuntu nteba gufata deshisho ndateba cyane ndiyangana pe ariko bishitse nkavuga ati non shashifi mba naramaje kwiyakira nta mutima kandi gifisho gusubira inyuma nyaje umuntu avuga ati bo naco kunguka naco guhomba yes ni Lolilo Yes, hello everybody, this is Stanley Promoter and Stanley TV Worldwide tujuru kumutwa bibemerera niko twama twabibazaniye Call Dembo BGF Buja Flavor. Yes, turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane kuva muri Simba Gang yakunzwe twatanguye kumubona mu gihe yari muri Simba Gang uno munsi rero turabona ibintu bitameze neza kuri nyene aho tutakimubona cyane hata kigaragara cyane twumva n'izindi nkuru nyinshi zigenda zivugwa aho no CEO wiwe yarasanzwe murongoye hari amajambo amwe yagiye yandika yagiye avuga kuvyerekeye uno muririmvyi bamwita Aslion ku batari bamuzi niho turi kumwe muri uno mwanya kugira dushobore kumenya vyinshi mumvo ziriko ziratuma adashobora kugaragara reka tumakire kwanza mugambwe wa Stand TV Worldwide kugira ashobore kubaramutsa hama dushobore gutangura ikiganiro cyacu bimeze neza. Aslion bimeze neza? Hello guys, meze poa. Tendi Savram. Meze neza? Yep. Shining nyinshi man. Thank you people. Kwambara amahera ushobora kutarenza mu kwambara nanga. Aje sinigera thinking ubuzima mu make gusa ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi mugabo arahari. Sinovuga ati ngo na miliyoni cyange gusa ntabwo ari menshi gusa nigere uko nabihiwe. Waberewe Shaneti zawe zigurira. So mama ngajina wajitandariza. Niho zidandariza. Mbona umenga ziri tofauti cyane. Ya parce que je ndi different naho urabiki ko na wazishimye kibasi. Cyo nabonye utari nziza tutwombera mvuga ati reka ndaducikana. Yes, Aslion uri muririmbyi umwe mu baririmbyi twovuga ati imfura ya Simba Gang niko twashobora kukivuga ko niko tukizi imfura ya Simba Gang mugo ubu ntitukikubona ugaragara n'ama interview maze imisi ukora uvuga neza yuko utakiri muri Simba Gang imvonimvano vyatumye uva muri iyo lebo tuzi kishigikiwe n'umuririmbyi akomeye cyane dufise Lolilo niya himvo yatumye uva muri iyo lebo ukavuga ati gende emera kwisova. So imfura petite yarakuje ntikihatswa n'injya zashe tubifata uko oye cyane kuko numva iyi imfura amategeko ibanye menshi aho utashize rishinzyo utebye birafunguka tita yicikira ni kuvuga ati nyene nabonye yageje to ari cyo gihe ntagi ndengeye kuba no hakorera ibikorwa ugatire kamvyo nkore uko ibyanje kwanje parce que ibyo ndi kubona na je no bikora petite nkana
n'ibirenze. Yes, Aslion aridoga cyane ku ma interview dukunze kubona ariko arakora aho yidoga avuga ati Lolilo nta kintu yamufasha vyahatari urumva byari ibintu bisanzwe aho mu myaka 2 twarabonye n'ikiganiro wakoze uvuga ati nta kuntu ndumuririmbyi nkeneye gutera imbere nkeneye gutera intambwe kanaka ntashobora kumara imyaka 2 mfite songezi zine zitanu ko urumva uravyidogera cyane mugabo sinzi ko hari icyo washobora kukibwira ko warasanzwe kurongoye muri ivyo muri urwo rugendo rwawe rw'umuziki ko washobora kukimubwira hama nawe mbega nyimba warakimubwira yoba yakwishura gute mugihe ariko uramubwira kubijanye n'ingene uri kurabona akazi kawe katariko karagenda neza. So je tujambwira ati rindira bizogenda neza na buryo ndi kurondera bizogenda bien ariko ndavuga ati bon no munazoguma patient kugera ryariko ngaha twirukana igihe kandi igihe kigushitse kitagaruka. Ndavuga ati so rero sinoguma rero ndi ku makondisyo runaka amfata ambuja kuba nokora nka jewe canke kuba nokora vyinshi urati boy foko bashinda bihagarika ko mbona nivyo twashegiranye cy'amasezerano turi gukorera ko atari gushika. Yes, amasezerano kwanza yawe na Simba Gang yarameze gute yari yifashe gute kugira ushobore kuvayo giturumbuka umenga sinzi ngene bimeze amasezerano kwanza yawe na Simba Gang vyari yarameze gute? Shara amasezerano abandi bose bakorera ko nkiyo bakoze amalebo dufate nko kwambika umuririmbyi dufate ku amafoto kubona amafoto meza afise quality ama promotion ibintu nk'ivyo kumutegura media tour kumukorera audios videos ibyo ni ibintu byinshi bikenewe ariko ugiye kuraba nkaje buryo nakozemo cyangwa iki ni ibintu byagaragaye gake. Ni ibintu byagaragaye gake muri make y'amasezerano mwari mwahanye ntayo yashoboye gushitsa. Ubu uremeza neza ko wavuye muri Simba Gang canke agatima karacariye? Ndabyemeza ko navuye vraiment parce que je ndi umuntu nteba kugira ndi umuntu nteba gufata decision ndateba cyane ndihangana pe ariko bishitse nkavuga ati non shashi mba naramaje kwiyakira nta mutima kandi ngifishe gusubira inyuma najye umuntu avuga ati bo naco kunguka naco guhomba. Yes, ni Lolilo yashoboye kuvuga ni kiganiro yashoboye sindibuka neza kari kiganiro no karamajambo yashoboye kwandika aho yavuze ati bamumaje ku kibazo cy'iwawe yavuze ati byarakijijwe n'ivyo muziki yarabihevye cyo coba ari cyo canke wakiduha ko umuco gute? So je navuke mu muryango kijije nubo ndakijije kandi namye nkijije urumva sinari gukijije rya kabiri sinari gukijije rya kabiri cyangwa mbatitwe rya kabiri deja nsanzwe nkijije urumva ico ntabwo cyari citwaje cyuko numva muri Simba Gang cyangwa ntabwo ari insiguro runaka cyangwa impamvu yatumye mva muri Simba Gang. Urumva muri make yarakubeshe? Ndabifata nkuko parce que yabanye narabihagaritse nari kuvyivugira hama kandi banashima nanje nkaja ku ma media cyangwa amagama TV online nkabwira ati Aslion yakijije umuziki nawagaritse byari easy. Yes, Aslion ni wo muri Simba Gang na Aslion ni wuba ari wenyene ni ya differi hari. So differi nuko je nipangira buri kintu cyose nshaka gukora kandi nkaba nitegemeye jewe nawe nta kumuhari cyangwa nta ma promesse runaka bangiriye ngo ndindirire ko ngo ngumane ikigere ngo nzobona ivyo nariko ndabona ni kuvuga ati rana mfata icyo nshikiriye akaba ari cyo nkorerako akaba ari cyo korerako kandi umva ni avantage. Yes, nk'umuririmbyi yamenyekanye ku bwa Lolilo nivyo ibintu bibiri woba wibuka Lolilo yagukoreye utazopfa wibagiye byiza? So ibintu bibiri Lolilo yankoreye vyiza. Okay, novuga ati benshi baramenye nka Aslion ku bwa Simba Gang cyangwa ku bwa lebo yiwe yaramaze kunshiramo cyane gose. Ikindi cya kabiri no mushimira vraiment hari byinshi bashinamwigiye ko namurabiye ko byatumye basini mbona uburyo cyangwa uburyo ki umuziki ukorwamo mu buryo ki umuntu abakwe umuntu yo kwifata mu muziki deja rama motivation runaka ariko nico ikintu kimwe naco uvuga ati Lolilo yarankoreye ikintu kibi kimbabaza ntazopfa ndibagiye kimwe gusa. So no kibyansezeranya byose atabishikije nkuko yabwirizwa kubikora nico kintu utazopfa wibagiye Lolilo yagukoreye ikintu. Yes, je nakoze byose ndi sacrifice uko nshoboye kose nawe narabizi ntacyo nakoze nako nagite ntamuguye kariko ntashimwe cyangwa nta kintu cyo kigaragariza abasi ko yabibonye kandi abizirikana nigeze mbona nta kintu wigeze ubona. Yes, uravuga ko hari n'indirimbo nyinshi wamwandikiye imwe mu
ndirimbo wamwandikiye zasohotse niya? So guhera kuri guitar was me and DJ I think. Ni wewe? Yeah, now kuri date. Kuri dede. Yeah. Izisigaye zose. My baby. Yose ndazibuka. Yes, abatakuzi turiko bariko baraturaba muga badashobora kuba bakumenye. Wikore mu gahoko gato kugira shobore kugera imwe mu ndirimbo ukunda ziwawe canke z'ama featuring, indirimbo ukunda shobore kwikora mu gahoko kugira ubereke kari Aslion ukuri turi kumwe. Ngiye ufashe icirore mazukira abani kubona imbere yawe. Kombono kusaba intera amatsiko yo kumenya uburyo waremwemo ufise uburangaburangaza girl ivyo ukora birakubera girl uri manuye Burundi nk'ise malayika umuco umurika mu mwita buri nyambi itagira gahonji shogomanga nk'inyambo umwana ateye nk'igisabo imano yo kwameza igisabo uboza nkakwereka abagenzi iyo mwereka abavyeyi iyo ndakwereka umuryango unera iryo teka ryo kunderera ibibondo sinzo kwitesha namba sinzo gutunuza. Yes, akajambo kamushobora gutuma kuri Lolilo nakahe? So nuko nyuma y'ivyabaye byose nagwanko nanzigo na shari bo byari bijanye n'akazi ndabitahura and then nubu ndi muri business ahari yumbe free Rwanda hari kandi ndiko ndakora. Yes, Aslion twitege kagiye guhindura iki mu muziki canke mu muziki w'u Burundi canke mu muziki we binafsi? Byinshi cyane mu bisanzwe ndi gutegura indirimbo song cyakuregura audio atagindutse na video biri kumwe vyose. So ari indirimbo nziza sana zo kusora vraiment izo bikosoye neza. Yes, Aslion bari muri management kwanza? Not nani cyumviro cyo gusubira muri management official yose. You work yourself ukora wewe kama wewe nka wewe nakare amaji masabana n'amaringiro. Kajamba kamubwira dushobore gusozera ikiganiro ushobora gutora abakunzi b'umuziki muri rusange. So nuko ndabakunda cyane kandi support yabo ifite agaciro kanini kuri Aslion. Ndayikeneye buri wese afite ikintu yoterera cyangwa ufasha Aslion yabimanuro uburyo bwiwe n'ibindi bitandukanye. You welcome. Waba uponda cyangwa wari byo ukunda ko nta kibazo Aslion cyangwa impanuro z'abambi cyangwa nziza Aslion aratakira fra. Yes, bakunze ba TV Worldwide ni Stain promoter twari kumwe na Aslion umwe mu baririmbyi nabo nyene batavyorosha kuva muri Simba Gang. Nimugire ico muvuze nyimba ari muri commentaire mu mpanuro mu bufasha mushobora kumufasha ni Aslion ariko arakora yavuye muri Simba Gang kugira ashobore kwevuriwa yabona ibitariko biragenda neza keneye gukosora dusimbire kuri channel yiwe ni Aslion ya Aslion Burundi abbreviation ariko ya Burundi BDEI ya abahita bagira amabakore subscribe bayijije bagire comment bibaye ngombwa bace banasharinga link nisha tutibagiye kugurura notification no kuri Stain TV Worldwide ni kubikora uko nyene ni subscribe like comment share kugira twamatwa bibabwiye behind the camera ni Ativo boy ni wari karabidufashamo kugira mushobore koronka amashusho meza nkaya turakunda cyane mwese mudukunda respect ciao.